je kintu kimwe ronera ndakwamagaye kubera uri umugenzi tena twabanye neza mu rugo ikintu je ndashaka gufesita kantu kubugenge ukuntu unshuti yanje apana ubunshuti bw'inzoga ubunshuti umaraso yego yuko ndashima ukuntu twabanye neza ubu ushaka kurongora najewe ndashaka ndakubise mu nzu urakoze okay urakoze cyane yewe ni umuntu twatambwe mvira amafoto aliya jina yanje yabave Nyuzimana Aniseti alias Tambwe ndavukiye mu Gagara muri 5 kushika ubu ndavuye mu Gagara ni umwana nakuriye mu Ijabe ça fait 39 ans mu Ijabe kera yewe kubera kera ndagiye mu bintu b'imikino ibintu by'ukina kukina cyane kugenda navuye mu Gagara ndagiye koga ariya mu piscine y'Abanyangagara yitwa Indigo iriko ni mu Ndango sa kubera ubuguruguru bagwize tambo ça veut dire mu Kirundi yitwa Indambwe nasikia Lion ni biti tambo kubera jo ndakazi kubera ibintu byo kugwana bibiki yitwa Tambwe vira mu mafoto jewe kubera twabanye n'Abaswahili ndakoresha Igiswahili n'Ikirundi jewe muri urunani ni wa kera ça fait 40 bose bakafisi bafani bose ko bakina bayigwa biko bakina ariya mu Ijabe ni bana abana bacu ni ba petit frère bakaba bakina Junga bakina Jean Paul Bukebuke aya bose ko bakina jo kubera kuba mu Ijabe cyane twakundira urunani n'umuryango urunani byose ndakubesha equipe ndakuriye muri basket tukuma barofombo bafaya tugiye kugenda bamujeje biko bari bitre ngaku papa wana wa balubobo igarara kuri nani bakina Christian biko barari bitre jewe Jono mufana wa basket ndakunda basket mu maraso umuntu wese afise ikintu akunda jo ndakunda kubera jewe kuva imyaka jewe niko ndaraba basket na bintu bya football ndayikunda n'ukunda ikunda bari abanyamahanga biko bakina nani Real Madrid Barca John ndakunda basket murunani turabisaba abakinyi ni benshi tukunda ni benshi turabisaba abakinyi beza tena barazi basket nabazi ikintu biko ubuzima bwabo biko barabondera wa mbere byose ndakobesha mu banyamahanga tukunda ni Boissy Jean-Jacques Boissy nuko yatukiniye neza nakaba umwana w'urunani akunda runani mu maraso yiwe nuko umwana umubaza iti umwana afise deza umuzi papa kubera arazi papa yakuye iko arakura arazi runani nuko runani turakunda sho Boissy n'abarundi bose bari ngaha turabisaba abakinyi benshi Bamaliki Landry ni benshi turabisaba abakinyi baze mu muryango wacu abana b'irunani
wa mbere njona ndakubwiye tu nani Landry Maliki Yves nani Remis ni benshi abakinyi bacu ni benshi bari bose nakubwiye. Sinababesha John umufana wa basket na tena ya Victoire ireje kuba Victoire Runani ni wacu twakinye neza twakinye nishaka yuko probleme ingorane yatushikiye warabona twashikiye mu minota ya nyuma match ya mbere twagendanye wabuzi turi imbere 3-1 match ya kabiri tozaga tukine probleme erere ya ivuyemo ni erere gato mu masegonde mike cyane mu ya masegonde twabonye isinzi ni wacu wabona bari imbere 51 nani 51 twasinzi ariya umupira twaje n'utwese twafise balo yiwacu probleme erere gato mu nyuma badusinze mu bintu by'uburofu nabo ukuntu twaje kwagiliza nani tusha kwa sisi wote sawa bali pia sasa dimanche na shaka bakazini shaka ni nguvu yo Bugesera ni ewa baje kama n'umufumo bazanye avuye muri Kenya ni hatari ewa twasinzwe nuko twabyakiriye nuko nyene ibintu bya sport tuzotangura undi mwaka 2026 ibintu bizogenda neza. Kusido mu bintu twageze kuba sire isinzi ni wacu natera abantu na president Aime avuze tambo turasinzi ngabwa mutamu courage nasikia imani tufashe tugende imbere tusinze na Dinamo ibintu byatushikiye nuko ibintu bya sport nuko byakira in sport Lona zo kunifunga kesho mimi nakakufunga tulipokea huko na ubarike na Dinamo nabo bagende bafise imisi byinshi nabo bagenda. Runani ni umuryango Runani ifise abafana benshi nabaye umufana wose akunda ishaka kuzana ishaka kubera urukundo ya equipe ukuntu akunda ati John ni umufana w'Urunani nakunda kujitayo nani anajibula si twese ubu equipe isoke Urunani isoke John ndagenda muri Tanzania muri Kenya kubera urukundo equipe ndagerageza wose ndarondera amahera kushika paka nishike nibone equipe yiwanje ishike turabe Victoire kama turaronka. Yaraje kugenda muri Tanzania ndagiye kabiri muri Kenya nabo i Kigali seba n'umufana nagiyewe nuko New Star ifise abafana bose twese turakunda nani basket base bose ba Biko ni benshi nani bose mu New Star ikabo nani Kerne ikabo Muzinga ibifise abafana biwawe dibisanzwe natose nuko tusize natose turazomera ni ukubera fair play nukuchokoza na mutima mubi urimo nutose kubera foriro avuze iti tambwe raba Thomas izo muri komda reka umunsi ni wewe ejo izoba ni jewe nizikiye byote na president urabona aba president
bakunda basket ikintu kya mbere urabona Makuta ni muntu ni president wa New Star ni mutama ameze huko nikubera akunda sport nuko najo ndamuchokoza Jodasi Rukundo Jodasi akunda nawe namuchokoza mutama wasinzwe namubwira wiwi mutama ari hose na mutima mubi nazi birimo muri basket turi muri sport nuko natose bakatushikiye bamubwiye ati umunsi mwasinze pole ni bisanzwe biya ni sport na ari tugenda kubera ibintu bya stress na bintu biko ufise bifu nundi aho ya na bindi ari tubwiye muri sport ni ibintu bikucokozana match yese tukagenda mu kabari umuntu wose tukaganira tugacokozana umunsi mwazanye mwaguze ibipopi mwaguze n'abakinyi mufise nuko ibintu bya mablage gusa na bintu ti tuko tugiye muri sport na bintu bishavu birimo aho umuntu azokwereka ati ndaje kuba byo kubera John umufano w'urunani Jose umufano w'urunani John umufano wa basket ekipi wanje kine twasinze nuko mudamu twasinze nuko bimeze na bintu birebire birimo wasinze muri basket nuko kusinza komsa inshuti yanjye sport ni n'umukino sisi wenyewe ni mimi weye huyu mimi ni sisi wote tukufasi moya ekipe ni ya kwetu ndio ile tunaita sisi wenyewe sisi wenyewe tugira umunsi mukuru nuko turagira ama ekipe yose iwe New Star iwe Kenya iwe Muzinga nani bose turashaka tugende ni sisi wenyewe tugende hamwe tunachangia tuchokozanye ndio sisi wenyewe wiwi runani yaswe ni soe ni sisi wenyewe ni mimi weye umunosa akunda basket akunda basket ni sisi wenyewe ni mimi weye ni sisi wenyewe si wote ambwe twaku mimi ubustare wanje buraje kuzakubera kubana n'abantu nuko tena ubustare wanje waje kuza parapse mutipe turabana mu ishabitwa Choro Choro no mugenzi mu bintu byashike byo nuko muri babiri nga Choro mugiye mushaka gufata kapicha uriya musi Choro bagiye biko bari kumwe na Lofombo biko bafata kapicha basanze naje ndagende inyuma yiwabo nayiba kapicha aba kunitumira sasa Choro akora jidoka tambuye nikubirike aje kuri picha yiwacu ashaka kodona ipicha arabi isura yiwe ashaka kodona ipicha ninde abomagana Choro tuzogana tuganene na Choro yote ni makosa gamba Choro oya umuvumbi w'ipicha nuko umuvumbi w'inzoka sharibu ni rutse dazi kuvumba kapicha sibisanzwe Choro Lofombo mugeti ubireke ishavu byo bintu bya kapicha bikagenda mu marezo sosio nuko Imana ingabiyano Imana yamaye no nyene ma keyo ikintu kya mbere mu marezo sosio kama yose ndimo yose araje kunyamakara rero ni imbere ya mbere ikintu kya mbere paka kwisi yose baranzi kubera nani uramuzi Landry Mugisha uriya mutama twakoranye kushika ubu twakoranye akezanete yamfashije ku mugongo mu bintu byose twagiye mu bintu byose akezanete Landry yavuze titambo nana kimu ushaka ibintu makamera ushaka ikintu cyose ndafisa ba photographer nga ibintu byose ugire nuko Imana yamfashije ndagira na ma publicité muri banko binoti ndagira muri ba nani Finbank
ndio nagira ama publicité ya Pesa Flash na muri Brasserie. Ibintu byose mukubera Akezanet na Jimbere na Radio Burundi na Ozi yamfashije ku mugongo ma radio menshi yuko na ya radio nani ya Sede Bucuti nuko namwe uko muraje kunyamagara nuko ibintu byose ni bana najyo ndabashimiye. Basketi ubu iri murevu yindi ya basketi isumbata football yo mu Burundi. Ikintu cya mbere turashimiye ikintu kushika basketi imenyekane ku isi yose ubu nukubera president wa federation ancien president Apotre Jean Paul yuko yateze imbere basketball mu Burundi kushika no mu makungu bazi abarundi barazi kukina basketi nukubera Apollo nani turamushimiye Imana imufashe yuko Jean Paul Apotre yatugize kure muri basketi no kugura abakini twaguze kubera Apotre ba president bategeze ubu bagura abanyamahanga nukubera turabe basketi imeze neza tukina abarundi tukagere 5 abanyamahanga n'abarundi 7 ukabona basketi ni bire tuko turabona muri etazi ni bagenda nani biko bakina natwe ni Apotre ndio yateze imbere basketball mu Burundi. Ni systeme nshasha probleme bashaka kubera abanyamahanga bakaba batatu apana kusumba mu gihugu cyacu nani bakaba n'abarundi bakaba benshi kusumba abanyamahanga. Yani ni ibintu bya sababu yazanye systeme yabo natuse tutorakira tugira gute cyo turi bafana. Ubu ikintu cya mbere basket ya kera bakinye na kino baronga ubu umuntu akinye basket ahembwa ku kwezi afise avantage nyinshi akagenda kwa muganga akagenda ikintu cyose inzu bakamuriye akagenda kwishura kwa gusa kera bafani bakinye bakafise na kintu bakinye bakiyo no kukina bya 28 tweje kukina tukagenda na reception y'amafanta tukagira tukayicarana ama black ubu umukinyi ukina ni kazi uko nuko uze ukora azitije ndagiye ku kazi nuko mu gitondo ashaka kuduga imisozi avuye mu misozi akaza mu fitness akagenda kuruka ku mugoroba akaza muri sport ku kwezi arahembwa baramuriye inzu wabona ni avantage ahembwa amahera tara asumba n'umufonctionnaire ahembwa nani umukinyi arasumba n'umufonctionnaire muri banki ahembwa amahera menshi. Ariya urakoze ariya urabona ikintu cya mbere kuko bumufana ariya mu bufana bwo basket iwacu turakina tukunda gufana ikintu cya mbere turakrea connaissance mu bantu wabona umusi nzogenda umudoktere akanaka magistrat nga wabona umwigisha ari nga ariya professor abaganga ni benshi ariya ni connaissance tukakere nuko nacho nibe ndafise ingorane ndashikete nitambo akanfasha service aho musange mu biro aona
ndafise kibazo namugire membre ndaremvye akamuti tambo fata envelope nibi nukunyene ci na bintu eti ari tugenda ni connaissance ku créer connaissance mu bantu. Ba president bose ba ma equipe jewe ni bavye bacu jewe nanakimwe byose ndakubesha kushika ubuzima bw'iwanje ubu ni byo turavugana ngabo muri televiziyo wanje byo ubuzima bw'iwanje kubera kubana n'abantu neza jewe ikintu bamfashe no manager ba ma equipe ntamugire manager ndakeneye amahera y'inzu ndakeneye iki byo ndafisa abana biga neza natwese ubuzima bukabandanya nuko nyene byo ndafise akazi byo ndamudekara ndakora kuri Paul. Yewe muri basket byo turaba basket ya kera kuva tuko turaba kuri Toyota umupresident araje kuba umupresident itokararuza yuko muri ya mutama kera na bintu by'amaeforo abantu kukunda basketi na bintu by'amashaka abantu kera baje kuba nani kuva kararuza agenda Jean Paul Apoti bamunomi nikubera urukundo rwa basketi mu Burundi kamba jo ndabikugiye uko niko ndabizaba amakungu abantu bose babiko babyumva basket umuntu wose afise na numa akunda n'abantu bose undi akunda undi aramuvuga nabi undi akavuga ikintu je umufana wa basket umuntu ateze imbere basket mu Burundi ni Jean Paul kushika ubu hano hose mu makungu kwisi yose abantu bazi mu Burundi basket abantu bose bazi basket tagiye muri Tanzania babuzite abarundi ndio ni bano ba mbere bafise abafana bafise abantu bakunda basket n'abanyamahanga bazi uko bavuye muri Senegal kukina nga babuze publique y'abantu nga ibujumbura wabo muri Kenya nubona abantu kusunani n'abakunda basket babuze abarundi ndio bantu ba mbere bakunda basket n'ikintu ukuntu umuntu wose Apoti yatufajije cyane kushika paka abanyamahanga n'abakinyi bose bagenda bagiye basubiye wabo bavuze ati byo kintu cya mbere abarundi barazi basket na tena bakunda basket bagiye waro umukinyi agiye muri tere agone public yuko abone abantu bose paka na yakina iti iko akina n'umurezero neza akabunete nga ari muri Tanzania nabibaho ukasanga muri tribune abantu 20 batu akunda batu basket ubu ni kubera nuko Imana Jean Paul yaduteze imbere kushika basket ubu abantu bose n'ubu twaronse undi mu president mushasha na undi umujo wiwe Urukundo Jodasi natwese tuko turarindira batwereke ibindi bishasha ukuntu Jean Paul yatwereke biwe n'ubu turabe ibintu batubakire ikibuga tuteze imbere basketball n'abana bacu bagende ukuti procéduration umwana agende objectif ndagiye gukina na fieri ari mu gihugu cyabo afite terrain ya basket natwese uri amahera uwawe wicare neza ukaraba basket ukuntu bigenda nuko turabashimiye aba president bacu bashasha turabsaba kocha biko bafasha abana bafasha abana ba 12-13 biko biragenda neza turabize
cyo mu runani turafise kocha Maere, turafise Alexis kocha ari kuri parquet, abana biko bareveriyo muri basket. Biko kocha Maere yiko afasha abana ba 13 ans gushika paka ba 23 ans et ba 19 ans 18 ans et uko basket iko iraveriyo mu bana bacu. Bakocha jewe dese ndakubeshya abakocha ni benshi. Nuko sindakubwira tetuma ndamubwira kocha Kafisi kubera ni wacu. Aho namubwire Jano, aho namubwire abakocha turafise abakocha bafise biko bayevolera n'abakocha barabizi. Abakocha ni benshi. Kocha wa Dinamo nani ni benshi mu bakocha ba mbere ubu gushika biko bagenda biko bagira mastage. Ukocha wa mbere ndabona ni Kafisi ko bagenda kugira mastage hanze. Ariya tuko turagwana n'ukugwana komite eskize na bintu bingwano birera ariya kuri tele. Ariya ndakubwiye ariya tubwiye nikubera urukundo rwa basket. Tugiye seba ndicokoze nibiya byo kucokoza na confit kubitana nuko tuko amajambo gusa. Na bintu bikugwana ete ndamubwire seba ati tugwana oya. Ariya so tugiye mu bintu bikugwana nuko reka ceceka wefata kama Jonda since na ejo nawo nani uzo since. John mufana wa basket, Jesu mufana jewe ndajiti niko narondera ubuzima muri basket. Nikubera nje ndakunda basket. Jodase numu president wacu au iwe Kevin au indi umuvya kuvya no muvye no joze namugite mutamu wote uzogumana na ubugenzi wacu jonzo guma mu runani jo equipe ne jo bari bose bajiko na basket na myaka 5 azinga mu gisagara cy'Ubujumbura. Uriye so mufana wa basket aje kubera marongo ibintu nabikugiye ni abantu bose biko babyumva. Uriya baje kubera ama intere yabo nabazi kukineti jo ndakunda basket. Nuko bajiko undi nani kene umugure bamuye amahera aragenda byose kukazi ba chicken areje kuba mu football yaje vuba muri basket na basket yazi baje kukubera nani amarongo byo twese byo tambo nabigugiye nabisubiyemo mu myaka mfise cyo myaka ati jewe napa nani jo equipe jo ni mufana wa basket jo umufana kubera jo nibona jo dase ni manager wanje ni president ndamusonera nuko ndamusonera makuta ndamusonera nani president wa Muzinga muski jo kuba umwe ata numugire president ndaremvi anisorore. Okay apparently nigenda tuzoguma n'ubugenzi wacu jo nzoguma mu runani jo ni mufana wa basket jo umufana kwimuka mishikameleho jo nzoguma ikintu objectif jo ni mufana wa basket jo ndazi equipe ndiko ndafana equipe isoka ibe Dinamo iwe runani iwe ndategereza kugenda ni Burundi ni gihugu kirasohoka ndategereza kugenda nani kwifana jo umufana wa lokale wanga jo mu karere ka Afrika ndafisa passport ndategereza kubera ni basket ndayikunda ndategereza kugenda Dinamo isohoka ndafisa manager amfashi genda ndagenda ni equipe isohoka sio runani so nikubera jo umufana urunani nasi kugenda kufana indi equipe ndagenda kubera ndakunda basket
ndagenda kubera akamaro kwa basket iwanje kari muri servi iwanje bari bose ndabikubwiye bari nani bajiko twamusaza Ingozi ariko kuba umfana wa w'Ingozi yare Ingozi akaza mu runani ndio ari mu runani n'umuryango turamwakira yabonye ukuntu yagete ubu ndabona mu runani na ikintu ko araronga hagiye kukubera inda yiwe umuntu wese afise ikintu arondera muta ati nzoguma n'ubukene bwanjye ndafise abo manager wanje ndamubwira ati ba president Aime ba mutekano azu president runani ndafise abo manager benshi ndamubwira ati mutama ndakende umfasha ndamfasha na bintu bikutamba byose kameleho nzoguma muri equipe yiwanje hata tuba tusigare nira umufana jene nzoguma jene nzofana jene mu runani akenda gukina ni bisanzwe sinda mubujije akunda basket ni mureki akunda ati ikintu ashaka nuko papa wawe kubwiti reka kufungura jo umusendanze gufungura urabimene ya uramubwira ati jo we nanzarukiye ufise reka najyo nakende gufungura nuko umwana agenda mu nyusare muri kende afise urangeze zari wiyo bukugenda mu kipe ashaka jo nakubwiye jo ndakunda jo ni mufana wa basket sinakunda ati nimubujije umwana wanje areke kugenda mu nyusare au mukene au muremesha agenda mu kipe ashaka nitura yiwe arakuze urabona Gibert ni umukinyi nabandi umuntu wose arabona intere yiwe aronga usikie abona amahera yiko ahembwa mu runani ari abamuha amahera menshi ubu nuko wo ukora ngabo ubone indi nani radio ni example indi radio nani igihugu kakwamagati jo turakwemba 5 million nabo uko imba 2 million yagiye kubera akuru ari bamuha amahera menshi sasa ukuntu yagiye bari yukura ba contrat yiwe yeze bari munzu kama ushaka gusezera neza ku kazi uko ukora yewa excuse ukandika kiti mu bantu mu bakorege maraje kuba muri ko yewa tiwe n'abafana kabamagarira tiwe muri twabanye neza nuko namwe ndagiye mundi mukwe bagiye kurondera ubuzima akasezera abantu neza uvuye ukavuga n'amajambo ukasaza n'abantu umuntu uko ukuramugira arakuze arakubwira ati uri Kayini duko uravuga nabi wagiye bari ukugenda neza ukagiye uca kuvuga ukandika makete nuko na numwe aramusaga Dani Gibert n'umukiri mwiza tena ni wacu ni mwana wacu hagiye akiteye imbere n'igihugu cy'u Burundi kiteye imbere ni umuryango muri basket nawe Gibert azofasha abandi bana mu myaka imbere jo Gibert na numa mwanse nukubera bya bintu ibintu by'amajambo gusa cyo bintu titi umuntu aramase Gibert umwana mwiza n'umukinyi najyo ni petit frère ni mungu wanje ndamubwiye ati Gibert turacokozana mu bafana nakimona na mutima mubi arimo John fana runani huko mareko unauliza bunga na mai bunga unaweza kwenda mu mai mzakazi yake umwana wanje akinde muri Dinamo nireke kukira nyuku mwajije kumubona John mufana basket John ndafana ikipi wanje ibindi
najo ndafise aba manager banje bindi ba equipe bamfashe banamye n'amayere y'ugusohoka hanze mindi ma equipe byo tuzoguma n'ubugenzi bwacu byo nzogenda gufana indi equipe yiwanje iri mu mutima nuko nibone Real Madrid na Barca biko bakina byo no mufana wa Real uzikiye tuzogenda gufana nani Barca nzokina mu equipe yiwanje ndakinye Tamwe turagushimiye najo ndabashimiye